Yes bakunzi ba Tarasisi Hope Minister nibaze yuko mumeze neza na cyane cyane abari muri diaspora uno musi twabazaniye umudemu ameze neza umukobwa ari amazing izina ryiwe akaba yitwa Chanceline niko abavyeyi bamwise na cyane cyane ko hari abantu benshi uzusanga badashobora kuvuga amazina yabo. Chanceline gute? Sawa. Umeze neza. Ndashima. Karibu mu bwami bwa Tarasisi Hope Minister. Merci beaucoup ahantu hatesa baje. Ariko Imana ikora ku cyabo. Ego friend. Aisha Silva. Ntacyo mvuze. Reka ndakubwira ati karibu kandi. Merci beaucoup urakoze cyane kunyakira mu bwami bwa na cyane cyane ko bavuga ati burya uyu mushitsi bamuzimana kuvyazanye urumva ivyo nyene uzanye nivyo tuza kukuzimana mu urumva yego tuzo yitwaje ifoko umushitsi umuzimana antuka ngira abadukuriye bacumvise Chanceline jengire ntangire ku kabazo ka mbere nkubaza ntumbuze ibibazo byawe ndaje gufisa ibibazo bikomeye urumva ngire ntangire ndakubaze ku kabazo ka mbere eske urashaka kumbwira ipantaro mu kirundi carije ipantaro hoya vraiment cyo kibazo ntasi ngotoba mu kirundi kubera iki ari umurundi kazi ari umurundi kazi mugabo urazi ko twe abantu twakuriye ngaha mu gisagara kenshi usanga hari amajambo menshi dukunda gukoresha mugabo tutayazi mu kirundi ukazasanga ngibase ngo karibu mu kirundi bizi ugasanga ipantaro ibiki ijipo nayo nta nicuza ntayo nzi vraiment noba nibeshe mbega hajyanye umuntu akugiye mu cyumba mu kirundi uwovuga gute mu cyumba none cyo sikirundi uvuze mu cyumba cyo kirundi no mu cyumba suko mu cyumba ni gute none haruguru so Chanceline reka rero tugende tugire ko nk'umujyi w'igisahira kubera yuko amazi yazindutse ageze kure na cyane cyane urabona ko mwino minsi Regide zo ntirikira tworohereza mugandazi yuko sabana nabo nyene bariko barabikurikirana Chanceline ikintu ca mbere nshaka kukubaza sikindi tuheruka uri muri TV yitwa ICTV ariko no munsi natangaye ndabona yuko umengo ntabwo ariyo ukiri uri mu indi TV eske vyagenze gute kuko abantu benshi ngahanye muri entertainment na cyane cyane uzusanga bavuga ati je twapfuye iki n'umuntu runaka ku buryo uza gusanga ibintu nyene bitariko biragenda bitora inzira nkuko vyategerezwa bavuga ati umwana yamaze gukura arava mu rugo agasohoka akagenda bose novuga yuko nari maze gukura kugira mve muri East TV ngende hariho benshi bava mu TV bakavayo batumvikana n'abakoresha babo na cyane cyane ko babahatiriza kuryamana nabo nivyo bavuga kuri twe kwa mugabo jewe manager wacu nta bino no mu diaspora nko bivuze ngo cyane cyane aba diaspora mubahwe kuko kenshi twe abajene benshi bo nga mu Burundi dukora ku ma TV online kenshi duhabwa ubuzi n'aba diaspora neza cyane bavuga nabi bafise akamaro kanini mu iterambere ryacu naho tubakorera mugabo ego tuba tubakorera mugabo natwe turiko turubaka izina kuva muri ICTV tuvuga ngo navuye ngo tukoraganye ibikindi bikino nuko hari ibintu bimwe navuze ati no strategy tuko twakoresha ngaha siyo je nipfuza kuba nifuza kubaka izina ego ndakunda amafaranga mugabo kuba nifuza kubaka izina sishaka kuryubaka muri Emmanuel ndafise ni Emmanuel nshaka kubakamo izina sinobandanyere nkuranga reka mbanze mve ngaha nje handi Imana yarafashije no kuvuga ati akanyone katagurutse ntikamenya iyo bweze Chanceline ati ndafashe decision Chanceline ikintu ca mbere umaze kubona akamaro ka mbere entertainment yakumariye ku buryo ushobora kuvuga ati yamara jewe hari ikintu entertainment yamariye hariho n'ikindi kintu iciza n'ikibi kubera yuko aho ugeze uno munsi uravuga ati uno munsi iciza n'ikibi muri entertainment ndamaze kukibona eske ikintu citwa kari ciza n'ikintu citwa kari kibi umaze kubona muri entertainment n'igiki reka mpere kuciza kanshi avuga ati iyo umuntu abaye mu vyiza aravyirata neza cyane entertainment cyambere ikintu cyambere ndayishimira yampaye ndetse nishimira mu buzima bwanje nuko yampaye inshuti yampaye inshuti ima kumenyana n'abantu nari nzi yuko mu buzima ntomenyana nabo ima kubona vrai face y'abandi bantu nari bon hari ukuntu dufate nk'umustar
utamuzi mutazinanye uvuga ati James wow ari chic James sinomwege James kwa ukamutinya nyene mugabo uje muri entertainment iragufasha kwa approche rya muntu mukavugana ugasanga kandi umaze kumapprocha umaze kugana imigendera ugasanga umuntu ari très simple umuntu ari cool ayaga neza ya hama ikindi kintu naco novuga ko tobari nk'intamba muri entertainment surtout kuri kote iwacu data abakobwa niyo akunda kuvuga ngo umukobwa agiye muri entertainment bakamuha iyindi shusho bakamwita ko ari maraya muga kenshi ugiye kubiraba hari abantu benshi bagiye bava muri entertainment na cyane cyane harenze kuvuga bagiye batwaye amada bon yego sinobiharira n'abantu benshi tumaze kubona ibyo bintu vyashikiye sinovuga yuko bwo bari ubujuju cyangwa se biko bari gusamara no bibaho kumwe wese afite destiny yiwe urumva kandi umwe wese aba afise objectif ego abakobwa nicyo tuvuga ati umuntu umwe ako sinzi kumva bavuze ngo umutwa ngo yagize gute bacavuga umujyambwa abumwe agatukisha umuryango voilà nuko bashobora gushika ugasanga urya muntu bahuye nawe urya muntu yagiye avuga yuko abakobwa bagiye muri entertainment cyangwa bimaraya cyangwa cyatwara amada bagiye kurondera amada bagiye kurondera abakobwa bahungu plutôt usanga barahuye nawe akamusaba ibintu cyari mu bavuga ati na kumbe bose ameze kujya nyene si bose umuntu agiye mu kintu afite objectif yiwe nkuko natanga ndabivuga hari umuntu nk'umudada aja muri entertainment akavuga ati jewe ngiye muri entertainment kugira ngo imfashe kwa approche bajya ba star tugirane imigenderanire tumenyane ndonke succès menyekane urumva mugari ndakubwira ati je nimba ngiye muri entertainment nimba nja imbere ya kamera nuko ngiye kurondera amafaranga ngiye kurondera no tugira ngo tuziramfashe abantu rero tugiye mu bintu dushobora kuba dufise inzira imwe twa duca mu nzira imwe muga dudafise objectif imwe na cyane cyane no munsi hari akantu ushobora kwikemura utarinze kuvuga ati umuvyeyi yamfashe voilà naja muri entertainment nari neze mako bavyeyi mugabo no munsi ndi kuri université déjà no ndashaka kwiha amahera ya déplacement ku ishuri ndashaka kuba ndi muri ville nkabona nk'akantu keza kurazi ko turi abakobwa sanga dukunda amaso yacu voilà sanga ndakiguriye ntarinze kuvuga ati ngo mana yanje ndakujya kantu yinza kuba mfise amahera ukagura mugabo kuri entertainment ndambwira mama nshise mu rugo voilà hage ushobora no kumubwira usanga ntayafise usanga guteye no kuja mu zindi nzira mugabo ufise amafaranga ugaca ukigurira ego muri entertainment ibya journalisme dukora agashara turonka ntabwo gakwiye tuvuge ngo kashobora kugira kutumara ibibazo byose dufise kumara ibibazo na milliardaire ndazi ibibazo byabo ntibihera vraiment erega uburyo ugenda ukura nigo n'ibibazo bigenda byiyongera nivyo nuko rero mugabo kaya gato turonka dufanga turonka kameme turadufasha tukaduproteja kuja mu ngeso izina ziriye Chanceline urageze mu bwami bwa Tarasisi Minister uravuga ati Imana ikora ku Cavu Silva bivanye naho urukorera nibaze yuko ngahanye bimeze neza kandi nukuri bimeze neza cyane vraiment none nawe byivuge wewe cyane vraiment hameze cool hameze neza ukunda umuhungu ameze gute no uri umwana w'umukobwa bigero ugezemwo ntibigero uvuga ati undazi kiza n'ikibi Chanceline eske umukobwa akunda ameze gute umuhungu icyo kibazo uramfatira mbwa sinashaka kwishyura jewe ndakunda umuhungu yubaha Imana c'est tout ça cyo cyambere yubaha Imana tu ariko umva yuko hari none ameze gute physiquement cyane urumva hariho umuntu yani mukibonana irya mbere ushaka kuvuga ati yamara bivanye n'uburyo yitwaye Toma yazananye nuku ya parti mitoma aho sindi aho sindi musibaza ko none je senga none bo ashobora gusenga nivyo kuko iki gihe kwituga ko tuvuga ngo dukeneye atipe bizera Imana ngo basenga ngo bakunda Imana kenshi benshi bari nyegeza mu Mana mugo gasanga profit voilà kuko hari umuntu ashaka kuza muri eglise wanyu example akabazi ko je nsengera mu Adventiste asengera muri eglise runaka agaca mukurikira hari nyine akigira nyine akirobeka kugira ngo namara kumuronka nyine
aho tuvyumva uca usanga yasubiye muri za ngeso nyine. Voilà. Rero icyo onye mu bisanzwe urumva yuko deje icyo ni ikintu cyo kubanza gushishoza. Ni na mpamvu navuze ati eske Chanceline akunda umuhungu ameze gute? Yeah. Basi ameze gute mu ngingo zose, muri zose. faculty yose ameze gute? iyo izo ubwa mbere. Yeah. Izo ubwa mbere mugabo ngo byo. Urumva haje umuhungu asenga mwamwagi. Mugabo pana nico nakubariye ati nyene ndabanza kwanza nyitonda. Nkaratsi umuhungu ego marasenga ko ndazi yuko benshi binyegeza mu mana mugabo atari imana. Icera cyose suko umunyu umunyu uryosha imboga mugabo sinzi ukuntu babivuga. Nashobora kuburigata ngo voilà. Umuntu wese rero hari umuntu siko igisusa cyose aba ari cyiza nuko hari umuntu ashaka kuza yinyegeje muri wewe gasanga umutima aje muri eglise wanyu ko yakubonye ko yakunze ujya mu demo tanga kwigira nyine utuntu kugira ngo ujya mu demo muronke nuko rero mugabo tugenda buke nabo dukunda abatipe bubaha imana mugabo ntidushoka tujana nabo kubw'ibishobisho turashishuza kandi twaraba eske bimeze gute? Yeah. Eske byukuri ntabwo ari karanyeskroka kugira anshikire canke aronke ikijya we wakeneye. Nivyo. Ubundi buryo ubukeneye nk'umuhungu ameze usibye gusenga. No, ibindi bogare yonze yavyibushe. Man uzi ngahe wazi gutwarwa n'umuhungu umubogare mwiza. Sikinjoroshe. No, ntunigane jya. Sikinjoroshe. Rega twaribohowe. Sikinjoroshe umutima buri hejuru asotse hanze bamuntwara. Asotse hanze no. Amwikundana natwe no. No umubogare. Bogare de la saison. Bogare de la capitale. Oya ekivyo tubivuye ko umuhungu je vraiment nta ntunze yafise so boyfriend. Yes, of course. Na diaspora. Ugira ngo ukunda ndabihakana. Oya burya nta kujya tuya. Kuko wavuze yuko hari abantu bavuga ngo ko bari muri entertainment ngo bakunda kuvuga ko bafite abasheri kugira ngo aba diaspora ngo bikindi biki. Jewe ndamufise ivyo jewe birandaba jewe nimba mu diaspora nkeneye asanga imbosi tuyage nimba ndamufise ndabimubariye namufise ndabivuge. Papa kuja ngayembye akavuga bivuze yuko no kwitura uramwakira ukamwumviriza ibitekerezo. No tubandanye. Chanceline, ntibagiye umengo ndakekeranya urashobora kuba ukina umareresi. Sivyo? Navyigeze mugana cyo ndabiga. Wabihevye kubera iki? Bon, namahera hari cyane. So namahera hari. Amareresi filme ndayikunda cyane kandi ndazi ko ndumu actrice vraiment nishaka kwactinga kandi abishoboye. Nabitanguye nari muri secondaire twari dufise club yitwa Hindura TV twatangura en plus twakina ntitwaga ama repetition nk'ibi abandi bagira. Twapanga umunsi tel jour hariho filmage tukagenda tugactinga kandi bikatoka neza. Igituma ndakubajije uko ntaguciriyemo igituma ndakubajije ukora ko hari abantu benshi muri filme ya 2 bashaka kuza bakaza muri cinema kugira benshi muri bo baganye aba diaspora bongere baganye na cane kuryamana n'aba boss babo kuko urazi yuko ivyo vyama vyavuzwe. Ico kintu nanje niyo mpamvu nakubaje ati eske cyatumye ugiheba so uko nawe zonzira abone yuko urazijamo kandi usanzwe uri umuntu asenga. Oya icyatumye ndabivamwe nuko nabonye ata mwanya kwanza bwa mbere nari nki kuri secondaire nta mwanya nabiro nayifocus n'ishuri kuko kwishuri n'umuntu bandi strict n'ishuri cyane naciye mbona ngo nta hantu turaja sinari bwamenye entertainment neza nari nyine umuntu nyine tuvyumva ndavuga ati no reka mari ndabihagarike banze niyige hanyuma ibindi bizoza après parcours y'ishuri rya secondaire. Chanceline mu bwami bwa Tarasisi Hope Minister nibaze yuko urisanze n'ikintu nyamukuru cyoba cyatumye uno munsi ndaguhamagara nkavuga ati reka
ndamuhamagara Chanceline ni kubera yuko nari nsanzwe ntari maze iminsi ndakubona na cane cane ahubwo hakubona muri entertainment nakubona muri photography eske ni kubera iki uno munsi ushobora kuba wasubiye muri mu YouTubers cyangwa se journalism ntavyo nzi by'ukuri yuko ivyo bintu ushobora kuba by'ukuri kuba wizi nka twebwe duharugwa nk'aba YouTuber akaba n'abandi harugwa nk'aba YouTuber b'aba journaliste bari bashobora kuba bafite icemeza neza yuko bashobora kuba bafise baje ya journalisme sivyo ni na mpamvu navuze ati je uno munsi reka ndamuhamagare nshobore kumubaza amajambo 2-3 ariko urabona ko n'umwanya uri kuradusiga na cyane cyane regidezo yacu ntabwo irimwe iratwemerera yuko dushobora kunyarutsa ibintu byacu uko bigenda ariko ndazi yuko bariko barabitunganya neza mbe hajya Chanceline akunda gufungura iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe akunda umuceri akunda umuceri bro umuceri hanyuma icyo bari bagije ngo cha photography ego ndi journaliste kandi nko wabivuze kandi hari ibindi bintu usanga inyuma ya kamera dukora ko tukoma muri journalisme gusa kuko nyine hari ibindi bintu ndi umuntu nkunda gufotora nabikunda cyane nakimvuga ati no pourquoi pas ntobikora kandi ari ibintu numva nyine je ndi umuntu iyo niyumvise mu ikintu iyo numvise ati iki kintu ndagishoboye je dois le faire kandi niza kucinjira mu nkagikora nkaba yuko ejo gishobora kunyugurira ubundi muryango kuko kubona nagiye muri journalisme hari imiryango yanyugururiye hari abantu bandondera ubu batari kundondera ntari muri journalisme photography ubu ndi umufotographe ego umufotographe ndabikora na cyane cyane urumva yuko uwo gukeneye ategeza kukuronka Chanceline akandi kabazo kanje kagira ati ese iyo umukobwa acikiye n'umukobwa akoze mariage itandukaniro riri hehe hagati y'umuryango ya icambere ni kuri reputation y'umuryango na reputation y'umukobwa kuri we bwite mu gihe acikiye cyane mu gihe ndabisigura neza umukobwa yacikiye nta reputation nziza abahaye famille yiwe n'umukobwa yakoze mariage abahaye reputation nziza abavyeyi ko aba ateye agateka abavyeyi biwe umukobwa acikiye baca itanga ishusho mbi ku bavyeyi ngo ntibareze neza ariko siko biri mu bisanzwe niko biri ngo ntibareze neza gusa ikindi naco tutibagire uko rero abakobwa bacikira bivanye n'abavyeyi example ugasanga umukobwa yikundana n'umutipe ntaco afise mugabo ugasanga abavyeyi biwe bariko baragira gute baranse yuko babana n'uwo muhungu urumva ugasanga baranse yuko babana n'uwo muhungu umuhungu ntabwo afise mugabo akavuga ati jewe ndashobora gutanga inkwano mugabo abavyeyi bakavyanga urumva muri ico gihe ashobora gucikira kuko aho badamushikiye biva abavyeyi nibo bamwankiye siko mugabo ugasanga wewe umuhungu aramukunda kandi bafise umugambi wo kubana mugabo ry'amafaranga bamwatse ntayafise niko akabazi ko umuhungu umukundanye ubu muzi wese uzatiye amafaranga ntashobora kuronka abavyeyi mu gihe bazi icyumviro cawe nawe ufuza kuja kubaka kandi umukunda umusore wawe muragenda aho acikiye reputation igaruka ya reputation mbi igaruka ku bavyeyi abavyeyi ko niyo mu kibanyi babazi yuko umuvyeyi we yagize gute yankiye umwana wabo ko ashobora kugira kurongorwa voilà aho babizi ikosa niri ku muhobwa itandukaniro riri hari nuko umukobwa yarongowe iyo akoze mariage n'uwacikiye vraiment nawe urabizi ntibisa vraiment ntibisa gute rega ninci nyene nari nkeneye ntibisa gute kubera yuko reputation rega urabaza igituma hari igihe usanga umukobwa yaracikiye umugabo agera mu rugo rwiwe ugasanga good bimeze neza barumvikana ugasanga n'umwe yakoze mariage ahubwo yama mu marira ni na mpamvu nashatse kuvuga ati difference ngaha ni yahe nico kintu niko ndavuga neza urya acikiye ugasanga mu rugo rwiwe bameze neza swati ni wa wundi yashatse yonore base bavyeyi usanga umusore nta buryo afise bukwiye umva batangiriye hasi urumva usanga nta buryo afise abavyeyi baranse yuko babana
cyahitamo kuvuga gute katugene twibanire tugire gute kubaka umuryango wacu igihe Imana nyine ibahezagira bikaba byiza urugo rukaba neza kugenda neza ko nyine gucikira nawe ugacusanga cyangwa ugasanga ujya musore nta buryo afise gukora mariage kuko hariho wazi ko mariage twari uburyo bwinshi ugasanga wazi yuko muri no minsi ama mariage gutegura mariage bitwa amafaranga menshi ntuzibona benshi bacikira ngo ni mbona ngo businorongora ngo ntware ngo umugore ngiye gukwa mariage amahera ave ibaze uhari amafaranga yo gukwa ugiye guha umukobwa nawe ugasanga baciye baguca amafaranga menshi wowe rero utange kwiyumvira uko z'amadepanse zo kurongora igiruko bye bye kuko muri iki usanga amadepanse ni menshi nico gituma ngewe usanga umuhungu cyo yumvikana n'umukobwa ati ebanshe urabona rero ibintu bimeze ku mafaranga ntayo reka tugire gute mbuga ufaranga twari gukotesha amasare gukora ibiki n'ibiki mu rugo ugaca bagira gute uca budufasha kandi usanga abantu bibereyeho neza babayeho neza yego quelque fois nyine uhaye gusanga nawe twibuke ngo reputation y'abavyeyi yego reputation y'abavyeyi irakenewe mugabo rero hari tugenda rero kuraba ukore mariage dépense 2 millions 5 millions chika mu rugo rero imisi bigutanga kuburara tutangira kuburara ugaca usanga ahubwo hazanye za ngorane zo kuza turaka abo dusaba abo twimye Chanceline ikintu citwa kuri wewe umukenyezi canke se umumama guca inyuma umugabo wiwe ukivuze kwi Neje kugibaje ko nari umumama arageho kibaza ariko niyo uri kuraja si uri kurava niyo uri kuraja siyo uri kurava na cane cane ndazi yuko igituma mvuze uko nkubaje ico kibazo ndazi yuko sijyambere umaze kuyaga n'umumama canke na cane cane basi mu mama canke se abigeme bagenzawe hari gihe uzumva ngo bana mimi kule nyumbani wapi ilifoke nende kutafuta abashuga mami abashuga daddy ico cyo ndazi yuko urazi ko kibaho kenshi na kenshi ico kintu kuri wewe sivyo cyo kiva kuki ni nkiyahe impanuro ucuha abo bantu basanzwe babikora na cyane cyane ko tuko turagenda turangiza ikiganiro cacu cuno munsi bon icambe dufatiye kuba bantu bamaze kubaka aba mama bamaze kubaka soit gucinya mu mugabo bivana soit biva kuri situation babanye mu mugabo indani niko no gisigwa nawe je ntarubaka uko bayinda usanga ari ibintu batumvikana mu indani umugore akaja kubirondera hanze urumva cyangwa se ugasanga ni ingeso y'umugore usanga ni kwa kundi usanga twe aba jeune fille tukiri mu rugo ugasanga twamenye izangeso zo kuja mu bahungu tugira gute ugasanga dushitse mu rugo ubwo twubakanye no ugasanga ni bavita ngo nagize gute ugasanga ivyo dushaka cyangwa ivyo twamenyereye kuri we nitubironka sanga tugiye hanze barakubwira ngo je no muhira ngo nararya ibigori bikamba ni misaya usanga yabyo bintu ntitubishoboye hariya tugiye kurondera hanze ku bakobwa naho ngo za sugar daddy icambe nama mvuga misi yose umukobwa kuja kurondera ba sugar daddy uzubira kenshi niyo bakobwa usanga muhiri wabo bafise situation mbi ndavuga situation financière usanga nta kintu bamuha nta kintu bafise mu rugo usanga abavyeyi nta kintu bafise mu rugo mugabo usanga umukobwa akeneye ibintu birengeye situation familiale yiwabo ntari satisfait agenda kurondera hanze uko abantu bafise amahera kandi bariko ngo na papa ngo sugar daddy ko ari umukobwa mushobora kuyaguka akubwira ati je hakukundana n'ubu bujene gituma nkundana n'umugabo aminoti kandi atari wa wundi stress amwijoro mwihini kavuga ati ufite umwanya wanje uzompamagara Chawibaza ungiye gukunda n'umugabo uwo mugabo ntazo gutwara zo bya gute nagwa guprofite na umuprofite umva ni donato na arama mangoe ya kandi ico kenshi kiva ngiye kuri kote y'abakobwa kiva kuri kubagenzi du fréquence no usanga je Chanceline twe mu bibazo nta bushobozi dufite abandi nta bushobozi bafite kungurira iyo iPhone cyangwa kunyambika za fashion zisohotse uko bukeye nuko bwije usanga abagenzi fréquente bobo nabana bava mu famille cool bazumva ushaka kwisanisha nabo usanga je nshaka ko tugendana bambaye neza nagishaka nambaye ko bambaye telefone shaka ndo nk'ijya telefone mugabo usanga je mu y'abavyeyi ntabyo bya bushobozi ntabwo bafite mugabo bobo
abavyeyi barabahereza argent de poche chaque fin du mois, barabahereza argent de poche mugabo jewe nta na kimwe bampa muhira telefone ngiye no kwishuri ngenda n'amaguru nkava iyo mba no muri villa aho niga n'amaguru mugabo usanga barya abantu tugendana nabo nkashaka kwisanisha nabo niho zanditse zo kuja mu bashuka dagitifu n'ubumaraya na cane cane ubumaraya niho ziva kenshi kubera ko atari satisfied n'ubuzima babayemo kandi akaba aje bongaye ntameze ukubongaye nsakenda kubarondera ati ahuye naco kamuga 500 agana muri shopping river la shopping impuzu fashion isakoshi kirato ibisuko 2 semaines bikaba bivuye mu mutwe sawa aho nyene urumva yuko aba yashopinze ni yahe impanuro uha abavyeyi rero ashobora kubona yuko umwana wiwe arafite ikintu atazi siwe yakimuguriye kandi ugaca usanga ukazumva nk'umuhandi bavyeyi ati mbe umwana wawe kasiga ati ujya yarananiye nisha ikintu nyamukuru ushobora kubabwira ati nk'abavyeyi nko kubakeburira kubera yuko uri umwana w'umukobwa niyo uri kuraja si uri kurava kubera yuko nawe ntukeneye bavuga ati urera nabo gatukwa nabakwe ico kintu kujya nawe mu bisanzwe ntikize kigushikire nica ikintu ubona nyamukuru wogira nte wokora nkawe icyambere coco iyo umwana w'umukobwa ananiranye babita ku muvyeyi w'umumama bavuga ngo ujya muvyeyi ntazi kurira ngo yareze nabi yego bakibagira yuko natwe mu bakobwa n'abakobwa dufise ingeso cyangwa se comportement tutaba twahana n'abavyeyi ngo tuzadopta hanze bavuga ati ingeso zo mwibarabara basanga nyine abagira bagenzi tugendana nabo fata izingeso zabo urumva abavyeyi ntibazi batabonika ku bavyeyi ngo bareze nabi umuvyeyi hari abantu b'abakobwa jewe benshi nzi kandi bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ugasanga ava mu rugo yambaye neza yifuje yashika hanze akapura kubadida umuvyeyi ugiye kumubaza akubwira ati ya mwana wanje no kuri mwana wanje anayirwa kuri eglise ubwo ugasanga ntazi ko batabari kumwe ntazi izo akora hariya hanze urumva ntazi ibyo akora hanze abavyeyi nabo batekumwikomo cyangwa se ugasanga hari n'abandi bavyeyi nabo nyine babifisemo uruhare ugasanga example ugasanga n'umuvyeyi ngabana n'umupapa usanga umuvyeyi nawe abangaho wenyene niho gaburira abana b'abakobwa mu kiya gihe umwana w'umukobwa agiye hanze akaza kungaho hari abana b'abakobwa batunze imiryango yego urumva aratunze umuryango mu gihe rero wa muvyeyi azobona umwana amuzaniye amafaranga yarakeneye amafaranga y'inzu akaba umwana wiwe w'umukobwa ntihamwe uzamva ngo umwana wanje afise ni naka